Kw'igenekerezo rya 21 mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze niho umwigisha wo mw'ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania aheruka gukora kucitwa amafaranga y'agashirukabute, bukaba bubaye bwa mbere kuva ikambi ya Nduta ishingwa abigisha babura agashirukabute kabo. Ivyo rero kubw'abigisha bibaca inkokora maze bagaheza bagakora nabi n'abana rero bagashikirwa. Abigisha dukorera mw'ishirahamwe IRC mu gisata c'indero tumaze imisi 53 tutarashobora gukabakaba ako gashirukabute kacu. Ingaruka ni nyinshi, haba kumwigisha ku banyeshuri. Umwigisha nuko amaze igihe kirekire ataronka agashirukabute kiwe. Muvyo yahora akora haba mu kurondera rero mu gihe utaba uriko urafungura canke ngo uronke amafaranga yo kugura agahuzu, murumva yuko aca akora atantege afise. Abigisha ntibazi ico bariko barazira, bapfana isoni n'ubwoba kuko barazi n'uwobaza bamutegeka gutekera utwiwe akaja kubariza mu Burundi. Imvo nyamukuru zatumye ako gashirukabute kadatangwa ku gihe nk'uko vyahora nta numwe abizi, kandi nta n'ivyo abigisha turiko turabaza, kuko mu gihe umwigisha wari we wese yobaza ikibazo nk'ico, inyishu aronka ni imwe, nuko yokwiyandikisha agatahuka mu gihugu c'Uburundi kagenda gukorera ako kazi ko kwigisha igihugu c'amavukiro. Ku bw'abo bigisha rero intumbero si yindi, ni inzira yo kubatekeza nyene kugira basubire iwabo. Ico bigamije ni guca intege abigisha n'abana kugira ngo batahe mu gihugu c'Uburundi, kuko ugiye kubiraba nta mvo n'imwe yosigura igituma abanyeshure batariko bararonka inyigisho nk'iz'abandi bariko bararonswa, mu gihe tuzi yuko muri kino kinjana ca none bahimiriza yuko umwana wese afise uburenganzira bwo kuronswa ubumenyi. Muri iyo kambi bamwe mu bakora mu gisata c'indero bavuga ko bamaze kwibirwa akabanga ko ibijanye no kwiga ku barundi biherana n'uyu mwaka w'ishure. Ni ukuvuga ko umugambi ari uko impunzi zose kugeza mu kwezi kw'icenda zoba zatashe maze umwaka w'ishure ugatangura bari mu Burundi. Vyongeye umukomiseri ajejwe ibibazo vy'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta ya Tanzania, Sudi Mwakibasi, mu rugendo aherukamwo muri iyo kambi yatangarije abigisha ko ibigo 4 vy'amashure vyose bitegerezwa kugarwa kugeza mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Tubamenyeshe ko muri iyo kambi nyene n'amavuriro atari make yakorera hagati mu mazone ariko arugarwa.